ibintu bigenda neza. Iyo umuntu agenda kwakwanya mu bintu by'Imana ibintu bigenda neza, kandi umuntu atabara byinshi apfuna byinshi. Iryo ni ijambo rigira kamwe. Hariho amajambo rero yaryoheye ngaha nyene. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Amen. Erega bamaze kugenda, Bibiri tubwira ngo atika mubabwire muti Yesu yazutse mu bapfuye kandi azobitangira imbere ku Galilaya, iyo niho muzomubonera. Nuko nimugende ivyo ndabibabwiye. Abamarayika bababibiye akabanga aba bakenezi, genda muce mubibwira n'abigishwa. Ngo bamaze kugenda rero, umurongo wa 8 uvuga ngo bakakumva n'ingoga bari n'ubwoba n'akanyamuneza kenshi, birukanga kubibwira abigishwa biwe. Maze Yesu ahwana nabo ati n'amahoro. Baramwegera baramufata bamufata ibirenge baramusenga. Yesu ahabwe icyubahiro. Umviriza aha akantu ngomba ndababwira. Uwo marayika amaze kubabwira gutyo ngo baca baragenda. Bamaze kugenda baca bahwana na Yesu, bari bagiye kuvuga inkuru ziwe. Bari bagiye kuvuga inkuru ziwe ati byabigishwa biwe, ariko baca bahwana na Yesu. Ijambo ryanyoheye ngaha nagomba ndababwira. Yesu bamaze guhwana carababwira ati n'amahoro. Ngo baca baramwegera baramusenga. Imana nihabwe icyubahiro. Iyumvire guhwana na Yesu ariwe warondera. Mwese iyi Pasika ndabifuje guhwana na Yesu. None mwese siwe murondera? Mwese siwe murondera? Mwese siwe murondera? Ndabifuje guhwana na Yesu mu izina rya Yesu. Aca babwira ati n'amahoro. Icyo gihe baciye bagira amahoro kuko Yesu atanga amahoro. Ndababwire bene data, nk'ubu Yesu yoza mu gahwana akakubwira ati n'amahoro, mbeho mubwira ko amahoro. Abandi ngo niba baramukanije bavuga ngo n'amahoro, uwundi ati bitadondora. Yesu yoshikana akakubaza ati n'amahoro, uca umubwira ibikujije amahoro agaca guha amahoro. Vuga muti amen. Amen. Vuga muti amen. Amen. Uyu munsi ndabifurije guhana na Yesu. Yesu abaha. Amen. Yesu ahabwe icyubahiro. Amen. Yesu ahabwe icyubahiro. Amen. Icyo ni kindi cyiza cyo guhura na Yesu. Ngo baramwegera baramufata ku birenge baramusenga. Maze Yesu arababwira ati nimutinye nimugende mubwire bene data ngo baje i Galilaya, niho tuzobonanira. Niho tuzobonanira. Arababwira ati genda mubwire babigishwa muti muzohura i Galilaya, niho muzobonanira. Ababwira inkuru y'imvaho, baramumenya baca baja kuvuga uwo babonye, uwo bazi. Umunsi ngo muhwane na Yesu uje kuvuga uwuzi wagukora ibyiza n'ibitangaza. Ejo umushingira intahe ngo umuzi nk'uwamubonye, nk'uwo mwavuganye, nk'uwakugiye neza akaguha amahoro. Nicyo gituma uyu munsi tugomba gusengera ivyo bintu niko ndavuga bishika 6 kugira ngo bikubako. Yesu abahezagire. Yesu abahezagire. Amen. Yesu abahezagire. Amen. Ikindi cya gatanu ngomba tukibone ngaha ku murongo wa 11. Ngo bahera barayiririza. Ngo bakigenda bamwe muri babarinzi baca mu gisagara babwira abaherezi bakuru ibyabaye byose. Nabo bakoranira hamwe n'abashinga nayo baca inama, babahera abasoda amahera menshi. Bati muze muvuge muti abigishwa biwe baje mu ijoro baramutwibana dusinziriye. Yesu adufashe. Amen. Asha je navuze burya urupfu rwa Yesu rwabonetsemo ibintu byinshi. Icyo gihe cyo kuzuka murazi yuko bari bajanye abasoda bakomeye bo kurarira, bamwe ngira ngo ni sati boyirasa. Mugabo n'icyabujije yuko abazukana mumisemo n'ubwo bayateye bararitse bwatumye bagwa hasi barakumbagara. Umviriza, abanyene bari barahiriye ngo nicyo gituma habayeho kuja gutanga raporo, kuko bavuga bati none
imbere badutumye kurarira ngo bashobora kugenda rero babibwira abahereza baca barabivuga ngo bakigenda bamwe muri babarinzi baca mu gisagara babibwira abaherezi bakuru ivyabaye byose badonda za nkuru zose zingene vyagenze abaherezi batibasha ibi bintu bikamenyekana ko yazutse twaragerageje guhoma n'ishashara nukuri kazoba kabaye atarumvo upfungikiwa. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Tuvuge tuti abigishwa biwe bahengere mu ijoro dusinziriye baraza baragira baramwiba wabana babaza yo nanzi ngo ukwiba n'icyaha ubwo iyo biba gutyo nyene bakamwiba akamugurisha. Yababwiye ati mumufate mumujane mumugumije burya ryari rindi jambo ryo kujana Yesu umuntu amugumije kuko utamugumije Yesu aragucika nta bindi aragucika. Nakoma mvuge rero aha hantu mugende muvuga amatabigishwa be baje basinzire baramwiba. Ijambo rimwe rero ngomba mvuge ngaha icyo gihe rero mu basoda ngo baca babahera amahera angana iki ni kuvuga rero upfa n'ukuzuka bya Yesu iyo bishitse byabaye agashahara karabyutse ku basoda yerega barongewe amahera yerega uyo munsi baravuze bati ugupfa n'ukuzuka kube n'ukuri bitatuzaniye ikimazi none babahaye menshi niba ko babahaye yasumbayo bafata. Vuga muti amen. Amen. Namwebwe muri hano mukora ubutsi ndabifurije umusahara wanyu dubuke. Amen. Erega wowe tuvuga ni bavyizeye. Hariya mu vyukora ibintu biduke. Hariya muri kwa rutakazi wakwanyi ibintu biduke. None Yesu ntiyapfuye ntiyazutse. Vuga muti amen. Amen. Vuga muti amen. Amen. Ibintu biduke. Ega sivyo gusa rasiyo yaciye iboneka uyo munsi bashitse muhira bajanye rasiyo isumire bahora bacana. None wibaza ngo umudamu uyo mushinga ntamushiriye amahera ntiyaciye aja gusoma harajya ivyo atahora arya irasi irahinduka kubwo urupfu rwa Yesu. Erega ivyo vyose ni ivyiza biva mu gupfa no kuzuka kwa Yesu. Tuvyizeye ibintu birahinduka. Erega ico gihe umudamu yarambaye neza none musangi bari waduza ibintu byose biragenda neza. Namwebwe ndabifurije ko bigenda neza mu izina rya Yesu. Amen. Mu vyanyu byose bigende neza kubwo urupfu rwa Yesu. Amen. Ico ni cyagatanu ngoma nababwire ngo baca bapfa ahantu bandakaza icyo cyamo na bukingo n'ubu. Ngoma nababwire bene data ikinyoma kizokwamara ikinyoma ukuri kuzokwamara ukuri. Ejo bundi ngaha twateramiye ngaha hariho umuntu yaduteje agaskorasi iyaba ari ngaha hafi na camshura bakamwongera agasura akagatera yagateye avuga ngo hariya kuba ya Yesu bari batanze igifukamunwa bavuga ko yazutse noneho twarabimenye hariya kuba ya Yesu bari batanze igifukamunwa ko yazutse noneho twarabimenye noneho twarabimenye hariya kumva ya Yesu bari batanze igifukamunwa twarabimenye ko yazutse noneho twarabimenye. Ntiwumva ko batanze igifukamunwa none wumva bagira ngo ntitumenye iki noneho twaragize noneho
twaragize bwira mwene Yesu uti twaramenye ko Yesu yazutse. Nagomba ndababwire iyo Yesu atazuka ndi muba musa gutyo. Iyo Yesu atazuka ndi muba mumeze neza byo. Iyo Yesu atazuka nukuvuga nta byitsikiro by'icyo muba mufise. Buriya ngomba ndababwira abigishwa ba Yesu iyo batumviye nkuru bati Yesu yazutse numa kibaba kinyegeye mu mazu. Cyangwa nta ubizi naho barapfuye urabona ko ari n'abakera. Nico cyo babwira ko twonezerwa ko Yesu yazutse. Umwami abambera umugisha. Amen. Umwami abambera umugisha. Amen. Pasika muri byose mu buryo bw'impemu no mu buryo bw'iby'umubiri. Amen. Twamuti amen. Amen. None ngomba mvuge icyagatandatu aricyo cyanyuma. Tuje dusozera dusenye Imana mwitaye. Muje kugira Pasika. Iryo jambo ry'Imana turibona hariya muri iki gice nyene ku murongo wa 14 havuga ngo icegera cya Kayisari nicaramuka kibyumvise tuzomugirane tuzomuhamika nawe tubakiziki amagorwa babira y'amahera bagira nguko bohejwe kandi iyo jambo ryandagara mu Bayuda na bugingo n'ubu. Mumviriza babarinzi babahezi babandi nyene bagomba ko Yesu atazuka bamaze kubahera ayo mahera menshi baca bavuga bati mwebwe mugende muravuga muti gusa bigishwa wa Yesu baje baramwira dusinzire baramutwara ati namwe tuzogiwamika n'iri jambo ryo guhwamika ikicegera cya Kayisari. Sindamenya neza icyo bamuhwamikishije mugabo urumva baramuhwamitse. Sinzi ko bamuhwamikishije amajambo, sinzi ko bamuhwamikishije ivyo bamuhaye ntumbazi. Yesu adufashe. Amen. Yesu adufashe. Amen. Sindabizi icyo bamuhwamikishije kwa amajambo nuko ari cyo bamuhaye. Mugabo mumenye hari ibintu bihwamika abantu. Ngoba tuvugane ku bintu bihwamika abantu. Urumva tuzomuhwamika ni aramuka agombye kubahambana tuzomuhwamika. Tubakiza ayo magogo. Ibintu bihwamika abantu rero biriho. Iyumvire muri urugendo rwawe burya ntabyo Satani yaguhwamitsemo. Mbega uracyasenga Imana kumwe kwa kera naho Satani yaguhwamitse muri uko gusenga Imana. Ikindi nagomba nababwire erega Satani iraca mu bantu bitwa ko bari mu ishengero naho babaririmbyi ikabahwamika ugasanga intege nke zaraje. Yaraguhwamitse mu gukorera Imana uko wari ukora Imana mu gutangira cy'umunsi ku gitabo. Yaraguhwamitse muri korali nukiza muri korali. Yaraguhwamitse uraca mu ndege nke gushikaho winjira ahantu nukuvuga utagikora Imana neza binezereza. Ubwo ntiyaguhwamitse ga muntu w'Imana. Hajya rero Satani arahwamika abantu ugasanga nugisenga yaraguhwamitse, nukiririmba yaraguhwamitse, ugasanga ivyo wirinda kera ubu nukivyirinda yaraguhwamitse. Nagomba sabe ngo wiyumvirize utugo jewe ahantu Satani yamwamitse. Kera waratinya kuvuga ibibi. Aha ngomba nababwire usanga hariho benshi bagenda mu vyaha by'ubusuma n'ubusambanyi akaborego. Ubwo Satani ntiyaguhwamitse ivyo wirinda ubu uravyirinda. Ejo bundi hariho umuntu ariko kutwigisha tugira ati ivyo twatinya kera ubu wumye nitukibitinya n'ivyo bitwubaho. Nagomba nababwire umusuzume mwene data ubwo ntacyo yaguhwamitsemo. Umve mu bagabo arahwamika, mu bagore arahwamika, mu misura arahwamika, mu bigeme arahwamika.
erega bavuga bati tuzomwahwamika banga yuko ukuri kumenyekana. Iyo shetani agomba kuguhamika abagomba kw'ivyaha vyawe bikaca habona kugira ngo wihane uhari gusohoka umugambi w'Imana. Bene data, suzuma iyi Pasika ntubumeze nk'uyu y'igicegera bavuze ngo ca Kaisari tuzogihwamika. Hariho abantu mwebwe mufise ivyo mukora muzoraba abantu ntibazobahwamikisha ivyo babaha mu buryo bw'ibiturire, mu buryo bwo kuvuga ngo ntuvuge ukuri, mu buryo bwo kugira ngo ucike intege mu kazi kawe ukore nabi. Oya, uzorabe Satani ntazoguhwamike. Urahagararira ukuri nk'uko ukuri kuri. Muri iki gihe cya Yesu aba bantu b'abaheretsi banga kuvuga ukuri. Ngomba nangiriza hanyene mugabo icyo ngomba mvuge. Burya ubundi niwe yapfutse muri ijambo ryo guhwamikwa. Umuntu umwe yavuze ati hariho igihe ibikoko byagomba kwimika umwami. Hanyuma rero ngo agakwavu ngo gaca kagira amayeri, ngo kagize amayeri gaca kavuga kati kirya gikoko gikunda inyama ntikizogenda kimbanya umwami. Uhajya bagomba bavuga izina bati tugomba dushireho nyaka kwa gaca gasokora inyama kakagiranya amese inyama amagufu nyaka koko kagaca kazana mero kagaca kagomba kuva ku ntebe bagira bakimike. Nukuvuga ngo bagira bari dodore ngo gaca gatora nyagufa karitera nkariya nyaka koko kagaca kagenda kariruka kuri toro ati nitworwagwa nakajya canke nitwo ganzwa nakajya gakunda inyama kurya ko hava kaduta. Umve ubu rero hari ibintu Satani ariko aragomba kuja arazana mu bantu burya akaraba ivyo ugira ushikira ivyo ugira uhambe vyiza mu bwami bw'Imana agaca agomba kukwereka gutya kugira ngo aguhwamike uje mu ntege nke ivyo wagomba ushikira ubibone. Bene data turiko tuja mu ijuru, bene data turiko twumva amajambo y'Imana, ico no bifuriza ni igiki? No gufukamira y'umwami yapfuye akazuka akaduha vya bintu bitanu navuga. Iki nacyo coba cyarabayemo kikaduhwamika umuntu yihane atahane umugisha uva ku Mana. Abumvise amajambo mwese Yesu abahezagire. Amen. Yesu abahezagire. Amen.